Nshuti namwe bakunze ibiganiro vya televiziyo Isanganiro ndabaramukije ndabaha n'ikaze mu kiganiro nta mwuga udakiza aho no munsi tugira tubayagire ku mwuga benshi batokwibajije ko ari co marira umuntu ariko naho biruko uwo mwuga haraburi kurateza imbere ekaba kanatembera ibihugu n'ibindi bivuye kuri uwo mwuga kukaba nkako abarundi barayamaze ngo nta mwuga udakiza atari uwo kuroga mu kiganiro turi kumwe na Fred Aubin mugenzi akazina k'ubuhizi ni kigingi hari naho nasomye ngo urumwami wo gutwenza le roi du rire ndabaramukije ndabanikaze bisha kiganiro nakoze cyane ndabaramukije nanje turi kumwe kandi na Marcelin Econ nawe bivugwa ngo niwe muto le plus jeune mu muryango wo gutwenza turabaramukije tubanikaze mu kino kiganiro ndabaramukije tudatevye reka turabire hamwe bimwe mu bikorwa by'abatumire bacu tuje turacunga kugira umuco w'ikirundi wacu ntutituke abana b'abarundikazi bareke gutwara madatifujwe iye byagwiriye bya bihungu singivyo muzamura turashaka yuko umuco wacu w'ikirundi uherutse hari umuvyeyi umwana yaratasha atangura kudahwa aho mu gisyo nibikikurira ega mama je mazimizi meze na ninde ivyo nibiki je numva meze nabisi urambarira ujya muntu amazimisa gutahana ninde kijya kiduga ninde oya ujya suja kiya kiduga ujya asanzwe akora kuri hospital oya ndakwica ndakumbarira kufisinda ndakwica ndakumara ariko suja nuyuhe wawunda afise ikijipe kinini ya chikive indero zaratituse nujya bavewite none ujya nuwahega mwana uramutuma ko tumwakire mwananje uramutuma ko tumubone ujya bavewite arabaka duhindurira ubuzima mama banzurindi ega sinda nujya nyine wavewite ariko iki nakubwiye neza yuko dushaka kumwakira ngama nzokwina natandagahanwa na Mungu nguri nyama mama bazurindira gakunciramwo none sujya wavewite ni wambere ego rujya wavewite ariko numubora yasanzwe yoza sinyeneyo ikibazo ca mbere ndagitombereza kuri mwese ntagurire kuri mwebwe le roi du rire kubera iki mwahisemwo umwuga wo gutwenza je novuga yuko je nabitanguye muri 2012 nahejeje amashuri yisumbuye nkuze nahejeje by'ubuhinga electromechanique hanyuma ariko kuva kera nami ndi mu mihari nami umuntu avuga akunda gutwenza ahantu hose ariko sinabibonamo nk'umwuga hanyuma rero abantu bitanguye kuza birakogwa muri za Burayi bivuye muri Amerika bitanguye niho rero abagenzi bambarira ati nukuri bikore sinovuga yuko nabitanguye nk'umwuga nabitanguye nja kungenda umuntu bibarutsa nkagenda gutwenza abantu hanyuma rero mu nyuma abagenzi barabitegura ndabikora nyine ubwa mbere ariko kwari gutwenza abantu vraiment dusangira abantu tuzinanye sinifuza no kubikorera n'umuntu ntanazi aca mpora kuva kera hanyuma rero ahubwo nyabona novuga yuko muri 2013 mu mpera za 2013 niho nagiye kugira gutya ndabona nduguruka amaso ndabona ko ari umwuga wontunga shiramo inguvu rero kuko ryari rya mbere meje gukorera amafaranga yari shira hamwe ryo gutuma tumana kamakuru ryari hejeje kundondera inkoresha publicité karamenyekana ahantu henshi hanyuma rero amafaranga ndayafashe ndavuga ni bya bintu rero bwa bundi biri sérieux atamuhira mfasha umuvyeyi urabona ka 25 kilo k'ibiharage na 25 kilo k'umuceri nawe nyine urumva ari mu bantu banteye intege kandi banyeretse yuko ubandanye ivyo nyine ko zana n'umuceri guma muri ivyo nyine hanyuma rero yego naho novuga yuko natanguye neza rero kuvuga ati ibi bintu ngenda bigire mwuga ngire sino bwa mbere twari du spectacle yari nko gutwenza abantu gusa nuko gusa nari imbere yabo ego umwuga rero neza nagiye kubona ko ari umwuga ari uko ntangwe nanje kuraba abandi kungene babikora aho muri 2013 niho natanguye imiryango yugurutse rero gutumigwa kugira ntego hanyuma igituma rero nabigiyemo nuko abantu baravuga ko ndabitwenza
narumva icyo kintu kirurumba muri jewe nahise umu artiste nkunda cyane yitwa Gadel Mare naraba nkamwibonamwo n'ubu iyo ndiko ndamuraba ndamwibonamwo nuko mutama yashaje ariko narabonamwo jewe urumva urana utarabitangura ukabona uko ngina kina ama blague n'umuntu ari très gestueux agira ama geste cyane nanje de nature nuko meze niyo ndi kumwe n'abagenzi ko turasangira kugira ndakumvisha inkuru ntahagurutse n'ibikunda ngira n'Imana no munsi madushize ahantu hahagaze biraza kugenda neza n'atwicaritse hama namwe kwiki mwahisemwo umwuga wo gutwenza bon nanje novuga ko byaratanguye juste nyene kubera deja à la base ndakunda gutwenga ndakunda kubona abantu batwenga donc mbonye umuntu ari nanezerewe ndakunda genre ngomba kumuremonta morale donc rero naciye ndonka chance yo guparticiper muri formation yarabaye muri 2020 amwe na Michel Go mugabo sinari participant comme tel nari juste observateur hama après naciye rero mvuga déjà ndashobora kubigendamwo mbe ndatwenza abantu banezegwe watambwe mu 2020 hama mugitangura uwo mwuga mwari mwizeye ko ushaka kubashikana aho umushitse muri voyage mwaragiye mu Bubiligi wavuze nyene ko n'agaceri kaza ikintu gikomeye no vuga umwuga wa ntari nzi ko noshitse ko nko wabibajije ni nko kuwimvira yuko ndavye nivo y'amashuri nari mfise nkaraba ubuzima kumwe bwari bugoye sinibaza yuko no munsi no bafise umuryango bamukinanira nipangiye inzu mfise imodokari yanje mfise saving kuri banki nshobora kwipay ico nifuza umwana wanje akaronka uduta akaronka pampers akaronka iki byari ibintu nyene urumva umuntu yavuga ati tugire none tutagize n'ubundi yakutagira wogira nyene ko mbona abantu batanguye kubikunda peut-être ariko nta muntu yibaza yuko uno munsi nokora ubukwe ugakoresha uburyo utarinze guterereza gose ngo bibe urudubi gutereza ni vyiza n'umugirwa w'ikirundi ariko nshatse kuvuga ukitegura nyene bivanye n'akazi ukora nkuko tubona aba banki babikora nkuko tubona abakora indi myuga yose entre guillemets bitwa ko yubashwe ariko nibukebuke ni urugendo rero twakoze hanyuma birakunda je nkaje ku ruhande rw'iwanje vraiment ntavyo nari yinzi yuko bizogera ahantu ariko petit à petit kugenda byagenda birakura niko nari ndabishamo ubuserieux niko naho intumbero ubuzima bwanje nka intumbero n'akazi kugira nti muri 2014 ngeze ngaha ndavuye muhira reka nje kwipangira nk'umusore hanyuma reka ndondere fiancé kuko ndabona ico no muhari hamwe byo urabona ari hamwe byose buke kubera iki ugenda urabona intambwe ukagenda wiyubaka Marcelin wewe ukibibona wabona ko uno munsi voyage nko muri Goma muri festival d'Ivire ugaca muri Canal warabyibaza ati ibintu bishikako ego kubera déjà à la base je suis un fan trop à Michael Shangazi donc narakunda kumubona juste ku télévision hama un jour naramubonye face à face tu vois hama quand je me suis lancé dans ça je me suis dit mais un jour aussi ndoshika kuri niveau ya Mika ou voire même peut-être plus donc pour mes parents c'est quand ça a été un peu difficile tu vois mon père Kavuga, oh, tu dois te concentrer sur les études. Mon fils doit être un philosophe. Mon fils doit être astronaute. Et maintenant, je suis là. Non, ouais, déjà, urachari, comme on dit, urachari, le plus jeune, muri métier. Uvuga ati, ni giki kikikundisha uwo mwuga? Gutwenga. N'urukundo. Aha, ukunda abantu. Hama mwoducishiriza ko ariko baradukurikirana nabo bagasavura bon en fait ni nzakubigira mu Gifaransa. OK. En fait c'est quand j'étais en voyage pour aller à Goma, on arrive kuri frontière, déjà on était arrivé en retard couvert la grande barrière Yugara à 15h et nous comme des Congolais on est arrivé à 15h40. On devrait corrompre, tu vois, corrompre un tout petit peu pour qu'on puisse nous laisser passer. Et quand j'ai regardé le visage de la dame, je me suis dit ça là c'est facile à corrompre. Et erreur fatale qu'elle a fait elle-même, et s'est dénoncée en faisant
1000 francs, donnez, vous allez passer. Mais vraiment, ce que j'ai constaté au Congo est que là-bas, il n'y a pas la corruption. On motive les gens. Okay. Tu motives son travail. Tu vois. Et aussi, au Congo, il y a beaucoup de matières. Nimwatanze igiturire mwabahaye gashiruka buti la motivation, tu vois. Quand on est arrivé au Congo, narabonye qu'il y avait beaucoup de matières premières, tu vois. Bref, c'est Amata, Meza, comme ici au Burundi. Bref, c'est Ibiraya, Mugabe aussi, les belles filles. Moins cher. Merci. À la grande. Okay, jewe bon nabateguriye iki biragoye cyane ajya umwuga wacu naho kenshi nkunda kubivuga mu bintu biganiro nk'ibi sico kimwe n'abaririmbyi kandi rero bakunda kutwitiranya n'abaririmbyi kuko abaririmbyi urabona cazanye nakatuvuga ati itamporize hari abakaryoheye ariko ngaha yumva bisaba public ariko nituza kubura ico dukora public turayifise la kamera va parire abariko baraturaba twebwe jewe yenje kuri televiziyo canke ku radio binyespira mu bintu vya kera mu bintu vya televiziyo canke radio yagendeye intara ikomini imwe hanyuma rero urabizi ko ngene bigenda reka tuje muri mujya mwanya mbaza bari nyuma agacerere twumvirize ikibazo cyo gutahira iradiyo bisaba abanyagihugu bumviriza wowe reka gusunikana suko byagenda ndabaza Bigirimana afise umurima mu burebure uriko ibiti 8 ubwaguke uriko ibiti 9 tubarire ibiti bigize umurima wa Bigirimana navuze ko mbaza binyuma wewe mwumvuri ngwano egera mutama ndabona n'umutama humuye cyane n'umutama humuye amahoro cyane amahoro bose amahoro kibondego ego ishura mutama witwa nde jewe nitwa banzu baze Diomedi nkaba nanje ndivukira ngaha muri commune nacu wakoze cyane gira ko wishura ego Bigirimana jewe ngerageje gwarura ibyo biti 8 hamwe na 9 nibaza yuko byose hamwe byo bari biti 50 na genda birakunaniye akana gatoya gakerebutse kare katugirira ibirori karegere eko jewe we witwa nde jewe Sinia ishura Bigirimana jewe naruye ibiti 9 n'ibiti 7 afise barabiciye yo turishyuye turishyuye oyagenda Sinia agenda wowe by'ibiti nabyo cyari muto ndabona umukecuru ndabona umumama kuzahumuye cyane ahumuye n'ingo muvyeyi ngo hanyuma rero reka tumakanya amahoro cyane witwa nde banyita Elizabeth ego twashaka mutwishure banza munzubiriremo ego uyu mama arakaze gose ariko reka tumusubiriremo twavuze duti dufise witwa Bigirimana umurima wiwe ukaba uriko mu buraruko nako mu bwaguke ufise ibiti 8 hama naho mu burebure ufise ibiti 7 none muri rusangi afise ibiti bingahe agize bigize umurima wiwe Bigirimana yirwara n'inzoga aho kwibare Bigirimana akagira umurima n'umwe afise n'ikintu c'ikibwa c'igihindiri gana mustanderi yavuze ko azoye umufunga Bigirimana ryari izina twatoye muvyeyi ni nkuko yikotora nirindi ndakubwiye yuko byo bintu muza kutubeshe na Bigirimana kuri komine nimberwa karu hariwe n'umwambuzi murakoze ndagiye murashaka mu gumye radio ndagahangana muntu ni hehe mukura ico two kwita inspiration ivyiyumviro kugira nyene mushobore gutegura neza iyo mufite gitera bon jewe inspiration iragoye ntigira insiguro inspiration ivyiyumviro canke uko no vyita kuko uno munsi biraza
ejo bikabura ariko cyane cyane ico maze kubona biva mu buzima bwa misi yose biva mu buzima bwa misi yose hariho pompe funèbre ngaho Bujumbura bafise marketing ikomeye cyane iyo pompe funèbre yarantangaje cyane iyo pompe funèbre kuba datori gifaransa pompe funèbre bamwe bategura gushingura n'iteka umuntu ceux qui veulent voir en réalité faut mourir et urumva rero iyo pompe funèbre rero ni kuvuga haje ahantu tugenda kugurira isanduku iyo twabuze iwacu rero urabizi biba bigoye cyane nibo bantu nibaza bakora akazi kagoye kuko urana nk'ubuye kugenda umuntu iraje yinjiye hariya muri ziryanzu abababaye kuko aba yabuze rero biragoye cyane urumva kuja gukura amafaranga umuntu yabuze ahubwo baranarinda gose bajya abantu hanyuma rero hariho pompe funèbre imwe rero bagize strategie ikomeye cyane urana ubwa mbere twari tugenda inyuma ya berbe ku bantu mu gisagara babizi hanyuma rero karonka umuntu akwakira akakubwira ngo yo amahoro cyane nabuze ego birashika gose ego sinzi ko noca ngira ko ndababwira amasanduku dufise turafise y'umuriyoni n'amajana 3 aho rero kibabaje ntaramenya yuko ari umwana cyangwa ari umuntu akuze narabuze je anoncle ndavuga nti pourquoi pas reka mbaze nari abavuga ko akabeyi kakuze nkicinjira gucya narinjiye bien sûr nari mbabaye nabuze umwokre nkicinjira gucya bariko baratera inkuru kwa kumenye n'abantu batagira abakiriya baba bameze ati hewe oya ijya mariage uko abantu nzi nararengewe ati ari umukiriyaje babiteguye bagenera amamushwara nkaya hanyuma rero jewe ndiko ndinjira nzamo wa mbere ngo ndavuga ni bon peut-être ni ibintu bariko baraganira bimutumye arira kumva urumva ni keya nani ni namahoro babutse ndavuga ni karabaye nivyo rero ni ibintu bitaba vyabaye sivyo ariko ni ibintu nyene byo turagerageza tukadramatiza ariko twexagera kugira bitwenze yego ni joke nuko tuzubaka hariho n'igihe mvuga n'ibintu bimwe bikababaza abantu naho kenshi habarimo icigwa nibi tutanguye kuvoyage rero tugenda hanze tugenda hehe mwibuka akavideo nakoze maze iminsi abapolisi bampagarika kigiye waratuvuze nti no sinabavuze quelque part navuze ibintu uravye natanze akaroro ndavuga nti benshi barayiravye iyo video yarazungurutse je nagiye muri Swede hanyuma mbona icapa kiriko kamera hanyuma icapa kinini yakiriko kamera hanyuma ndabaza nti bini biki barambwira ati iki ni pancarte itwereka yuko imbere ku metero 100 iyo binanditse ko munsi ya kamera yuko hariho kamera nyene ndavuga nti yakorere none babafata gute ngoya erega twebwe ni babaje kudufata sikugira badufate twebwe ni kugira bihari ibintu byose kugira impanuka zigabanuke abantu bareke kugira amaksida hanyuma rero cyane yuka aho nari mvuye nivyo mani bishasha yumva baba bameze nk'icyaji yato nyegera nyine niba byoroshe ariko ni kugira iyo message ndayitange nabo baba bikora batazi igituma bikora abashefu bo hejuru bashobora kuba babizi ko iyi voyage barabona babikora mu bindi bihugu bavuga ati tugire gutya ariko umvuriya mutoyi nawe hari gihe we wavuga ati ndabajishe ndamufashe rero nawe ko umusanzu l'objectif si gufata ujya mu ntari kariruka ahubwo no kumwigisha ukamwigisha yuko agomba kugenda buke kugira impanuka zigabanuke ntutsuye kubona abantu bagira wewe ukurahe icyo twokwita inspiration ku gutegura igikorwa cyawe bon je ni bijyanye ne biri dans la vraie vie quoi mugabo rero moi j'essaie de le faire un peu à ma manière tu vois nkashiramwo udusosi agapiripiri hama bikaba kandi meilleur plus tu vois kubera parfois tu dis de la vraie vie mugabo il y a pas de blague rero twebwe ce que j'ai appris avec avec grand frère et bacu on cherche pas des histoires drôles mugabo tu rends l'histoire drôle ego gerageza kugutuma inkuru iryoha icyo yagutwenza oga nizahe ntambanye muhora nazo intambamyi ni mvuga yuko umwuga iyo ari mushasha muri societe muri community mu kibano
biragora urabizi jewe ndabivuga nko mpereye ku myaka tukibitangura muri 2010 hari abari babitanguye imbere sinavuga ngo nije natanguye noba ngiye kwishira hejuru hari abitwa ba Mishu murabazi babaye aba journalist abitwa ba Mashoke ariko style jewe nari ntanguye guhamagara abantu ati ni muze ndabatwenze muri amafaranga canke muri higitabo ko twatanguye ari bitabo yari style nshasha yitwa stand up urumva nta babikora vraiment umuntu yarikora yari wakera yitwa Nyamoya nyakwigendera Jean Pierre Nyamoya canke witwa Dick Simbanani ariko nabo babikoze kera cyane kandi ntibari bazi ahubwo n'abajeni abarundi turabajeni bakoze ibintu muri les années 80 combien batazi ko ariko bakora stand up izo have you itangura muri Amerika muri 1998 urumva twaboneye izu mu bisanzwe ibintu by'igitangaza cyane jewe ndiko ndaraba kahise ka stand up ibintu dukora byo gufata mikro kaje imbere bavuga yuko byatanguriye muri Amerika mu ahantu bita Brooklyn mu muji wa New York ngo muri 1997 ariko hari ama video duheruka kubona Dick ariko aratwenza abantu kuri Odeon Palace habaye higa nayo ni ibintu byo muri 92 sivyo ni ibintu bya kera cyane hari Jean Pierre Nyamoya nabonye kera haba ibintu bya rubambazi bya atletisme mama wanje ni mu athlete niho natanga nibaza ko ahubwo element déclencheur ya mbere nibaza umugabo w'umupapa byari bigoye gutahura afise ubwanwa yambaye perike rouge à lèvres ariko aratelefona avuga turabana batoyi twambaye kote burayibuka itisi ya kote bumwese yicaye imbere msifana gutya sinatahura sinatwenga ariko naravuga nti umuntu ariko aragira ibintu biryosha abantu bariko baratwenga uyu mupapa ni umupapa ko nabona bag wewe nukuvuga ko byatanguye imbere yuko twe tuza kubikora nk'abajya abazungu ariko barabikora ngo stand up ngo humoriste urumva nkitangura hariho nyene ivyo bintu muvyeyi wanje nari nsigaranye ntiyabitahura cane atireka kubihamenya abatwenzi ugiye kwimaramaza mbega ivyo bintu wovuga urabona hariho complexe yuko mu muco w'ikirundi nta muntu agenda imbere ngo avuge wenyene atanzoga yatanze twumviriza umuntu avuga ati nuko tugira amahoro hamugorukanye mu rukamagire babongereye jewe natangiye mu bubare yumvire kuja gutwenza abantu bicari bakaza bumva umuntu aradutse muri famille bakagenda batabitahura ujya muhunga ariko ararengeje ujya muhungu kwa ntuze n'incutisha atwara maramaye mu muryango ariko ubu ikingera niko bose kigiye uraduteye iteka ibyo birahinduka numva societe kwakira ikintu intambamyi byabaye kudufatira mu bijuju uko dukora ibijuju ntibashake kuduha agaciro kubiha agaciro kugira bidutunge umuntu kamubara ati jewe muri mariage yanje nkoreraya ariko kiginga ibintu ngo majambo ngo abiruvuga abantu bagatunga none yavuge na nyamuragi abantu nibumve ko ari ibintu dutegura abantu bumve ko tunatandukanye n'abaririmbyi kuko ndaguha nk'akarorero muri za buraya umu artiste arashaka kugira tournée akava Bujumbura akora même spectacle akaja Gitega akagira Makamba akagira yamara guheza iyo video akayishira kuri nuzi abantu bakayibona me harafise abantu baba bamukunda bagenda barazunguruka hariho n'ivyo biyiba bagenda no kuvuga aha ari mu Burundi dufise société iri trop cyane critique ikunda bishasha ugumuyiba bishasha utegeza guma wiyumvira ukubise blague ukayisubiramwo abantu bose bavuga ngo ntakitwenza asubiramo bya bindi nyene yagize no kuvuga inguvuni okay Jamati afite indirimbo itamporize n'ijya ndirimbo no kuvuga ubagiye kwikubita mu Bubiligi azoca kwita ya ndirimbo nyene muri Bordeaux ariko je nagize tournée iyo tournée kubera nari nzi ko ari amakamera ari muri Sweden sinashobora gusubiramo bya bindi nyene urumva sana hari no kuvuga utegeza gutegura ibiteramo bitatu ubundi ko negura Kigingi Sama no kuvuga Kigingi Sama ifo yuko bitaba nkivyarane kwasi ifo kandi bitaba nibyo navuze muri Sweden urumva kuko ibyo muri Sweden biri kuri YouTube haruke abazungu barasubiramo bya bindi izo ni ntambamye rero abantu nibumve yuko ari effort nyinshi ari energy umuntu araba yicaye hariho no ridicule urumva abantu bimwe bakakufata nabi bakavuga nabi mwuga wawe bakashaka kukumanura nizo ntambamye nyamukuru vraiment hamwe no kubura support byo ni muri rusanga aba artiste bose novuga ngo abakomeje gusa kubura nta politiki hari uza l'industrie ya entertainment muri rusange nizahe ntambanye mu maze guhura muri uwo mwuga Bon, c'est normalement kuri côté y'abavyeyi avec mon âge. Bon, comme je vous disais que mon père à chaque ngombe philosophe et tout, je n'étais pas d'accord. Quand j'ai remporté mes 2 millions de dollars
de l'art burundais, bien sûr. Ah bah, ok. Mon père, tu vois ce qu'il avait fait. Ah, Marcela, c'est pas bien. Là, tu viens de faire quoi? Mais papa, je viens de gagner 2 millions. Ah, mon fils, qu'est-ce que t'attendais là, mon fils? Qu'est-ce que t'attendais? Ah, toi là, tu fais la fierté de la famille. Moi et ta mère, on a mis quelques ingrédients, quoi. Hama, yindi ngorane du fils, surtout quand tu n'as pas encore percé. Tu vois, kubera abantu benshi barakwinyura, ils se disent c'est quoi de spécial, ce genre de choses. Donc, on est obligé de les prouver à 100%. Yego. Tumunganire gato nibaza yuko ico oye Marcel avuze ni ikintu twese twagwanye naco kandi kitoroshe. Nk'ubu jewe hagiye haraboneka abandi bakomedie imyaka 5 après namaze gutangura aho benshi bibagora. Je nkitangura nari sanzwe ndi muri chorale, abantu benshi twa dufite indirimbo zisha ku mateleviziyo bavuga turiya si wawundi aririmba muri chorale none biyagiyemo nibiki ashaka kwigira mishu. Uvuga ngaho mu Burundi ntibumva umuntu kipeoze kuguca intege nimwe navuga abantu baguca intege ati ivyo bintu agiyemo nibiki yigize mishu. Nka jewe nkitangura en 2012 abantu bose bavuga bijye bintu ntibimubereye ashaka kwigira mishu. Nuvuga abantu baramaze kwidentifia barafata cliché yuko ivya comedy bifise umuntu umwe. Urero iyi generation shasha nayo nivyo bibazigira. Umuhungu wanje yari mama numvise bivuga ngo umuhungu wanje ngo asigari muri mwe bya kigingi. Urumva ivya kigingi ari ibintu bya kigingi nta wundi muntu yobikora. C'est ça. Wabigira rero atamaniere abantu bose ngo ntibiryoshe. Kubera ikibamenyereye umuntu umwe kuva 2012 abikora. C'est pour ça il faut prouver ajami nguvu bona ba mutima bashami nguvu nyinshi kugira bereka abantu yuko hariho style ya kigingi, hariho style ya mutima, hariho style ya Marcela. Umuntu wese abantu batangura kumva rero ko bwabo ni industrie. Si ibintu bya kigingi bizohera kigingi apfuye. No ni industrie nka uyu muziki utazopfuye bacanje baragiye. Ariko hari abandi bariko abantu batahure ko ari industrie. Ego. Bariko babandana. Hama iyindi défi dufise est que pour que avant ugere kure urafise besoin y'amasouti y'abantu benshi. Heureusement twararon ce soutien de notre grand frère amwe n'abandi mugabo avant genre si tu veux aller dans des médias gusaba je sais pas ikiganiro barakubwira duhe numero yawe tuzokurondera après bye. Quand ugize je sais pas 2-3 scènes tu as dit cadé et tout c'est que c'est toi Marcela ah tu as grandi ok pas de problème. En fait on essaie de convaincre il y a public et tout tu verrais que nous aussi turashoboye. Ingi atari kwaratweinza yene yicaye muri salon ari mu ntoki. Jewe rero urumva biranatangaje gose kuko je no gumenyesha yuko nka madame wanje atwenga mu bandi ego no kuvuga ikishatse kuvuga iyo twicaye madame wanje umugenzi na madame wiwe nkubita blague muri rusangi madame agatwenga bakamubaza ati none nawe mubana aracagutwenza terega je kuko urumva nje nafise ukungene kenshi nta narushe nta nahwereye vraiment madame n'umuntu tuba tuko turaganira utundi tuntu twacu ariko simba ndi muri style kugira ndamuprove nta nakimwe nkimuprova akayidekana nko kuze ndashaka kuvuga nirikana gutera muri ibintu byabaye muri vira kaduka gatwenko si ibintu bya mission rigere nuko je vraiment muhira ndi muhirande umuntu atekereje umuntu atekanye ndi kuri movie ndi kuri telefone ndi kwitaba allo ego soka kurubaraza ko ma connection mukinanira si heza ego reka tuzoje tubona nejo ego merci madame ndagize yabo ni ivyumba ndimo hanyuma hacagira ko turyama tukatwigira je na madame ubwo yuko muhira vraiment nta spectacle ari Sophia arabashitse je ndakunda kuvuga hari abantu barenga umwe abantu barenga umwe aho je ndavuga ariko urumva umuntu umwe sinzi ko kumenyerana vraiment mubare ndamukunda madame ariko kenshi nawe nyina twenga turi mu bandi bantu sindamutere inkuru specifique ziwe gutya wajinyitse y'umupapa bo sinogita kuji simba mbabaye kandi navyo nkina ngo nigire ngo ndende bikoya nature yanje uko meze meme nkiri umusore ntashe ni filme ni powera niho nibaza hanava n'amayide
kuko wa muri tubira mwanya wose udafise umwanya wo kuba serein ukabanza ukiyumvi kenshi rero n'utuyide nk'ibi by'ama publicité ngira by'ama video bandiko ndaraba amashene yo hanze avuga nti aka kantu nzo ide yizaguye yego hanyuma nabantu ndiko ndumviriza umuziki imeze gutya madame yambwira ibintu byabaye nkagira nti ivyo bintu umuntu yobikoresha muri blague c'est ça urumva kenshi birasaba rero umwanya je rero umwanya niwo muhira ujya mwanya bisaba ko ntekana akaba ari umwanya wo gupayuka nje muri ville ndiko ndarengana ngaha muri ville kubera umwanya wose ni wakigi abantu bose ni wakigi ni nani fresh urumva ivyo usere niba bigikunda kandi ukinyi usere ucume mu kuragara uko ushaka ko abantu bakoretse igikundiro bakoretse igishika ifero yo kwama gutyo ura n'umutaxi vero akagura ati wakigi mambo ukamubwira ati Nasima bwawe utari kura urakora umwuga wiwawe hama ni gute kandi wewe ko usanzwe uri n'umunyeshuri ufatanya ivyigwa hamwe n'akazi ukora au fait ndafise akanya ko kwiga ukuntu ndafise chance yo kwiga après midi donc mu gatondo ndiga amakuru nka revisa aba mu ijoro nkandika ama sketch donc c'est inspiration cyane nyene ama histoire y'uno munsi et tout sinon vraiment de mon qui fait pas de blague dans la vraie vie j'ai fait jamais de blague ndi muhira c'est juste muri chambre dans notre chambre bon bref dans le salon quoi dans le salon ama petit niveau bari turbulent en tant que fils aîné uri imfuri wanyu nakahe kamutera muri rusangi hari abantu usanga nyine bashaka kuvuga ati ibintu bijya muga ntibiri sérieux abanye bagifite ibyumviro nk'ivyo onye nakahe kamubatera harimo no gutera ivyatsi ikintu kimwe hagutera kamo cyangwa gutera ivyatsi ndakunze gukora reka dukore hanyuma twitere iteka abo bantu batadushigikira abo bantu badashaka kumva yuko ari umwuga batabona ko ari umwuga babibone baravye kungene tubayeho jewe nico kintu conyene sinonja kuvuga ngaho ngo vraiment ngo nimudukunde ngo nimugire subscribe ngo nimugire gutya oya reka dukore hanyuma abantu bazobona yuko nsomo influence kuva turafise ikintu dushobora kuaporta dushobora kuzana kuri societe mu kibano hanyuma babona ati ubwo bwawe nkoresheje kigingi image yiwe ntiyo tosekara image yiwe ntiyo nyononera ama business yego kubera yigenza neza yifata neza nta uramubona ikanyura umugi nta uramubona ari karagwana nta uramubona abantu barakunda ivyo akora reka rero nkorere publicity ivyo rero bikamara kuntunga bamwe badufata yuko atari umwuga tuzobarengana babona ubuzima tugira amazu dutera imbere abana bigeheza duteza imbere igihugu niho rero bazoca bagira sino akamo vraiment numva nogira akamo par contre je no gatera nkuko nari nabivuze kare numva no gatera gouvernement yacu umushikiranganje yarutse kuduhuza nk'aba comedian ariko ndifuza yuko hobaho politiki ikomeye cyane nkuko ibindi bihugu vyagiye bitera imbere vyagiye bibona iyo politiki hakujya bavuga ati hari politiki yo mu ndimo mu Burundi imeze gutya politiki ya art muri art imeze gutya leta ikigendera kuri politiki ya gutya muri domaine ya art nitubone gusaba ariko bararugarama imiziki yavuze nabi ariko nyabuna bamenye ati ngaha aye abartiste mu Burundi leta yacu yifuza yuko abartiste wa kurugezo rugeraha muri 2000 na vision twebwe rero nka leta tubategekaniriza ibi tubateganiza gukora amashuri yo kwigisha umuziki tubategekaniriza gufacilita ayo masosiyete amahingurira akomeye tubakurire ko tubexonere kugira ayo mafaranga nibayajye ahubwo bace baja kuyashigikiza mu biteramo abartiste niko bigenda hose ugiye mu bihugu bibanyi by'u Rwanda Tanzania niko vyagiye bigenda leta yarahagurutse irabona ati izi nguvu zirashigikiwe zirakunzwe ugiye kuraba nk'abana b'u Burundi abana mu gisagara bakunda umwana yitwa Dramati birateye ubwoba umwana wo mu Burundi abana bakarira bagakorora amosozi abantu benshi barabibonye none uwo mwana ari hamwe utomo encadra akamara gufata urumogi ntibona ko hari abana b'igihugu bazokurikira muri gwa rumogi kubera baramufana baramwidora ngira peut-être nuko abadutwara bevuriwe mu myaka yahera
ata réseaux sociaux ataki ubu nibaza yuko hakwiye kuba politique nziza abantu bamaze kuba influent aho nyine leta ikacizira bagirisha ama atelier ibere kukungire bategezwa kwitwara kugira la société muco mwiza wacu ibere kukungire bategezwa gusohora indirimbo nziza bakama bari ko barabigira bari ko n'ahandi urumva dusanga nyine ari bibazo dusange turiko turahindura ama nationalité nkuko twagiye tu ego ryasango ridasanzwe kigingisama comedy izo bitariki 15 kwezi k'umunani ndahaye ikaze abantu badukurikirana bari kuri television hari bari ko badukurikira bari mu mahanga murazi neza yuko mu k'umunani benshi baba baje kugira amareve de day abataje kugira amareve de baje muri mariage azo bari ku munsi wa kabiri ntaco witwaza muzongo ari mu rubanza karibu cyane ntituramenya ikibanza ariko tuzogenda tubibabwira imigambi ni myinshi rero go nawe Marcel. Bon Dieu déjà ndiko ndategura one man show yanje ya mbere byoba muri fin août nzoyita idina iri aventurier un spectacle en français hamwe ukuntu abavyeyi bandiye Minerval ça sera aussi un peu en anglais quoi rero à part iyo one man show ndiko ndategura ni akantu nacokoza kera ego naracokoza ariko quelque part byavana n'ibintu twumva hari ukungene igihugu cacu nagiye no mu Bubiligi ndabibona hajya siesta barundi sibo bayitanguye n'ababiligi badukoronje bayidushizemo kuko mu bihugu bya anglophone ntayibaho hanyuma rero hari ukungene jewe ngitangura kuri iyo radio nakorako iyo radio hari mu Kenya niwe yatugirisha formation akatubarira yuko nta masaha baho yo kuryama akatubarira ati mwijoro iradiyo hageze minwi mukubita ku muziki kuko twebwe turi muri gahunda turi muri business radio niyo kudandaza natwe tuko twankuraje abantu bako baradandaza uryamye nazimi radio ariko uri karakora niwe twankuraje hanyuma rero ibintu icigwa numva umengo burafise sense gusumba kungene twari twarakuze twumviriza radio ko bari abamama benshi kungene bagira gucya aye bakaguherekeza neza cyane kandi ugasanga biraryoshe mu gatiro ka 8 duvuye ku ishuri ndavyibuka cyane barashama karirimbo ka Nana Muskuri canke uriya mugabo yaririmba ngo inshallah Salvatore Adamo inshallah hajya kirikaragira umumama kacenje tugeze 8:14 hamwe mu isamiritsi inkuru y'igihugu abahinga bo mu gihugu cy'Ubudaki baratubwira yuko igikoko cimbwa ari umugenzi mukuru w'umuntu à toutes les filles que j'ai aimées avant yo ucusinzira rero ukiyasene y'umuntu nawe atajyamye ubumwe bamusinzije karabanza abahinga bo nibazo sa une anecdote iri vrai rero naragiye kwitrompa amadeuil warihenze kubiriganda narihenze complètement en fait yari parcelle d'ibiri harimo izo funérailles rero nje naragiye iri muri faux le faux deuil italiyo ego hamashitseyo ngasanga ni deuil y'abakongomani ngasanga ari y'abamere batangiriye kurira hama wundi mumere araje ngo yaha nibarira aya masaha rindira muri 5 minutes hama kumbe bari barindiriye umuoncle avuye muri France hama rero ugiye umuoncle ashitse ngo okay twese dutangure kurira dans 3 2 1 reka naguye kabonisi kanyuma kamanyukije mu mfere ariko jewe ndakajyanishije nagiye muri iyo ni true story nagiye muri enterrement y'umuntu afise amafaranga ngaha mu gisagara ca Bujumbura yakuye afise abana bavuye mu Bwongereza d'abord umvirije na communique kungene bigenze namwe muhora muvuga mu communique ngaha ku radio bavuga ati yitabe Imana muri hôpital Elisabeth Clément Fleron yo mu Faransa umuryango ukaba ubikiye umuhungu wiwe aba mu Budagi ukaba ubikiye umukobwa wiwe Fernandez aba muri ntuze ariko ugiye kumviriza communique y'umuntu akenye baravuga ati umuryango wa Bukene Pascal bamenyesha ko umushinga nawe Bukene Pascal yitavye Imana akamaziko akaba yabaye uwo munsi nyene kubera nta morgue y'ibihara aho hantu bikaba bimenyeshejwe abakurikira umuhungu we mukuru afungiwe mu ibohero bw'ijya hanyuma rero bigaza kurangira bavuze ati abaruguru ntimuzorinde murabyumva urumva abaruguru ntimuzorinde muramanuka biriya bintu birababaza cyane sasa rero nayo kumvuga rero ko kuri enterrement nagiyemo
nasanze hariya hari abantu vraiment batazi kwihangana batwereke batubwiza ukuri bavuga ikiri ku mutima hagiye ikiri ku mutima hari gihe gisoka nawe uri kurarira bakongera byari bimeze bayego bari babuze vye ari kurumva n'umuntu azwi ngaha mu gisagara afise amakamyo afise ibibanza afise amazu menshi ngaha mu gisagara bari abana rero yari mutama muri gerere yarabimwe bari bakenye kandi mutama abana baragira ngo ntotesha amazi y'umusara nkiru abana rero wambere agatangura kagaya gutya ari muri filime bari bameze gutya urumva urana bambaye amafilme bavuye mu Bwongereza gutya abiri seriyo ko yibuka papa wa kera turatunda kuza kubatora kwishura ariko gace yibuka imbe yavuye mu Bwongereza bagira tahe atangiye kwicara mu bintu byaje hanyuma rero n'intuyengo no kurira sinzi igituma Imana yabiremye umuntu yomeye ko batwete benshi rero bakanyiramo akarira agace yibuka kamyo akibuka imiduga murakoze cyane hano dusozereye kino kiganiro nta mwuga udakiza dushimire mwebwe mwese mwari muteremanye natwe dushimire n'abatumire bacu twari kumwe na Fred Aoba mugenzi benshi bazi ku izina rya Kigingi Roi du Rire ego mwakoze kwita ubutumire bwacu mwakoze namwe kudutumira ego turashimiye kandi namwe Marcela ego turagushimiye cyane ko bitavye ubutumire bwacu murakoze cyane ego rero turabifurije kubandanya munezerwa n'ibiganiro bya televiziyo Isanganiro